Bakunzi ba Dikobu TV, uno musi turi mu kiganiro Nyagira. Tufise umutumire akomeye cyane, mugabo mu kirundi kizavuga ngo umugabo atari so ntumuvuga mu izina. Reka rero tubareke uwo mutumire wacu kugira ngo yongere abibwire. Kaze. Ku mazina nitwa Mechack. Ntuye nga muri Arizona, maze imyaka 15. Je navukiye muri Congo. Ego, hama twebwe kugutumako ni kugira ngo dushobore kuganira ku bikorwa binini twabonye canke twumvise uri kurakora vyatumye abantu benshi banezererwa, isi yose inezererwa. Rero ikibazo ca mbere dufise, twabonye udutangazo n'amatangazo, so dutangazo y'isoko, sagasoko ni soko. Kuki mwiyumviriye gukora isoko? Cyo ni kibazo ciza, but kiragoye kwishura kubera kenshi mu buzima hari ibintu biba by surprise. Byo kugura isoko vyaje from nowhere. Harabura opportunity y'ahantu, barambaza urashaka kuhafata ahantu, ndiyumvira ndahafashe ntakora hiki. Icyumviro nshakiraza ndashobora kuhafata nkahugura isoko. So maze kubikora byarashobotse, no kwizera tubitangura nkukumenga is a joke, but eventually it came to reality. Thank you. So, yeah. Ego, murakoze cyane. Hama nagomba kugira ngo abakunzi bacu cyabari kudukurikirana bashobore gutahura neza. Kuki isoko yawe wayise izina twabonye, kandi ukatubwira yuko uzozana imfungurwa z'ikinyafrika, kuko utazanye z'ikinyamerika? Wiyumviriye iki kugira ngo uvuga ati je nzozana indya z'ikinyafrika? Ego. Isoko uko imeze yitwa Alpha Fresh Food Supermarket Store. Naragize amadidane yo kwita izina ry'irya soko. Nariyumviye uko no yita Alpha African Fresh Food Supermarket. Ngiri yindi idea yuko ninagira Alpha African Fresh Food Supermarket ndashobora kugira limitation yo gukora business. Mbona yuko tuba muri Amerika, yes, kumba yuko bene wacu bashobore kuza basoma indya z'ikinyafrika, but the same time location y'iyo soko na ahantu hagaragara, ariyo opportunity yuko abanyamerika bashobora kuza gusuma. So mbona yuko iyo zina rya Africa ndayikuramwo, ngumizaho Alpha Fresh Food Supermarket Store, to the point in the future shobora kuzana indya z'ikinyafrika, nkazana indya z'ikinyamerika, Mexican, bakaza gusuma atakibazo. Wow. Atari banga, mumaze imyaka ingahe? Kuki iyo myaka yose mumaze muri Amerika mugiye kuvyiyumvira mu mwaka 2023 ukoresha igikorwa? In fact, nkuko navuze, kuba byabaye it's a surprise. Hari ibintu bikubako ukavuga ati ni Imana gusa yabikoze biraba. Akazi je nakora kawaida nadiringa no gufasha community, kubakorera amatagisi n'ibindi, no gukora imirimo y'Imana. But iyi opportunity yo kugura isoko ntabwo nigeze ndayitekereza mu buzima. Wow. Nkuko nabona uko abandi babikora bisaba too much. Na ma license menshi ukeneye kuronga imbere yuko ugurura. Minimum ya ma license yo gukorera kugira ugura isoko nari munsi ya ma license 6. So bati ngo umenye kwegeranya ma license yose yabe active, bisaba is too much. Ba ariko opportunity yaraje, ndavuga ati kira kintu mu buzima nshaka kuvuga yuko gidashoboka gutakigerageje. So nara giving a try, but at the same time birashoboka. So
urumva ni ikintu cyabaye nka surprise niko no bivuga nanje kugira abandi bazoba surprise naje ndi surprise. Hama nagomba kubaza pastor, nagomba kubaza gatoya. Wewe uri pasteri, hama uguruye n'isoko, ntubona ko bizova bitera ingorane hagati y'abantu bavuze ati none pastor agiye muri business? It's true, uko nukuri kubera ari abantu bamaze the people who asked me before about taxi business yuko shobora konona imirimo y'Imana nkora, but je imbere ko nkora imirimo I always wish yuko nokora imirimo y'Imana mfise something like a backup, kuko imirimo y'Imana kuyikora udafise income there's too much stress. Kandi ndi umuntu je naba ngomba yuko abantu bampereza. I wanna be the one who can give. So establishing a business, it's a good window kuma freedom yo gukora imirimo y'Imana. When Imana yugura imiryango yuko nshaka kugira establishing a business, I can be supportive ku mirimo nkora plus no gufasha community. Ego ni Alpha Fresh Food Supermarket. Turazi yuko muri Arizona hariho amasoko menshi cyane yiwawe akabirya kije kurusha abo bandi nakaye, kuko uri gisanzwe uri Pasteri. Tubwira ati Pasteri azanye isoko akabirya kazotuma abakiriya bavuga ati twebwe hajya twaje ubu ntituca tugiye muri Alpha. Yego Pasteri nakaye akarusho. I mean differences zo haba ni ari amavantage menshi ya azoboneka muri Alpha. Avantage ya mbere nuko tuzomekinga sure aho turangurira ahantu hameze neza kugira abantu baje gusuma baze gusuma ahantu igiciro kitari too much, igiciro cyoroshe kubera community yacu ikeneye kuba kuyumva comfortable. Urabona hari igihe wanka kujya indya ushaka kubera nta bushobozi, ukagenda kujya indya nka kujya ku ma restaurant, hari ama restaurant ameze neza, hari n'izi McDonald's urazibona zifise ziri very cheap, $2, $3 ukagura ivyo kujya ariko bikagira effect. Ariko ugiye kwa ni ma restaurant ameze neza azimvye batanga indya zimeze neza zitagira ingaruka mu mubiri wawe. So Alpha Fresh Food izotanga indya zimeze neza, professional, organized, indya ziri natural. Ariko Alpha Fresh Food izokora ikintu gitandukanye n'ibyo abandi bakora, kurangura indya zishobora gushika zigashobora kudandazwa ku giciro abantu gashaka kubakomeretsa. Kuko ari umuntu akubwira ati je nshaka umukeke, nk'umuntu akore ku mashaka umukeke ariko gasanga umukeke banagiye ku isoko nashaka kugura kubera amafaranga ni menshi. So Alpha Fresh Food izogerageza kugira balance kugira abantu bashobore kujya. Abantu bashobore kujya, umuntu havuge yuko ashaka kugenda kusuma umukeke kubera nta bushobozi, umuntu aze ashobore gufashwa. So muri iyo nzira iyo advantage izobaho. Icya kabiri ni ibijanye n'abantu bashasha. Hari abantu barako baraza muri Amerika bashasha nta garafise gufata ibasi, nawe urabizi byo muri Amerika kuja ku isoko kuja gusuma ibintu $300 ufata ibasi is too much. But Alpha Fresh Food ikinizakora nukuraba ukuntu yafasha umuntu akaza gusuma ni ride, Alpha ikamunukira ride iza kumutora muhira akaja gusuma hanyuma kandi iyo ride ikamusubiza mu rugo. Aho nyene Pastor iyo ride zo bari yo kubuntu, iyo ride zo bari ariyo kubuntu. So kubuntu kabisa kugira umuntu aze gusuma gatandatu hativye. So iyo ni advantage zabaho. So iyo ni advantage zabaho and plus Alpha izobiri tayari kwakira aba business opportunities bajya bakora business bwabo hari abazane ama business yabo tubagira advertisement hajya ku isoko. Kandi Alpha izobiri tayari kwegeranya abanyafrika. Je nawe tutabonana tuzoturahurira kuri Alpha. So mukeke ntangorane ibintu byose bizobiri tayari. Bakunzi ba Dikobu TV murumva yuko twababwiye ko umutumire atoroshe ari Mechack. Turi kuvuga kuri Alpha. Ukeneye ubusafiri bwo kuja gusuma ni kubuntu, n'ubu gusubiza muhira ni kubuntu. Ntiwitinye
isango ni kuwa 6 grand opening. Ego Pasteri, nukuri tubanje kubashimira, tumva yuko mwaje nk'abakozi b'Imana kandi nizere yuko Imana izobibahembera kuko dusanzwe dufise abantu benshi bibagora kugira ngo bashikira izo ndya zitazobatera ingorane, mugabo mwiyumviriye yuko muzoduha indya zivuye iwacu atari banga. Hari abatumvirije ajya amatangazo, hazoba hari indya z'ibihugu ivyaye. Indya tuzoba dufise kuri Alpha izoba ari indya zivuye muri East Africa yose. East Africa yose harimo u Rwanda, Burundi, Tanzania, Uganda, Congo, Kenya, and plus kubera community z'abanyafrika nga muri Arizona zisa nk'izegeranye zamaze no kumenyana, twazemo n'indya zo muri West Africa. So ina maana hari umuntu muri West Africa ari inzaza nawe nyumve yuko arimo welcome muri Alpha. So pretty much East Africa na West Africa bose indya zabo ziba ziri hajya. Neza cyane. Nk'umukozi w'Imana rero, hari abakozi benshi batinya ngo twebwe ibintu vya business ntitwokora, urumva byoceboneka. Utanga impanuro zahe kuri abo batinye gukora ngo nukora abakozi b'Imana gukora business? Ego. Kuba umukozi w'Imana, urabona Paulo yari umukozi w'Imana. Kandi Paulo yari umukozi w'Imana ameze neza kabisa, vuga ijambo ry'Imana ry'ukuri rero. Ariko Paulo yari afise business. Paulo yari afise business kugira imufashe, kandi iyo business yaramufashe gusupportinga imirimo yakora. Yakora business ikamufasha kandi yarabivuze yuko ashaka yuko n'abandi bazokora imirimo yoba yarakoze canke bazoza ari abakozi b'Imana. Mugerageze namwe murabe ico mwokora kugira ntihagire umuntu ashobora kubagerageza kubera mudafise uburyo. Ko no mu mirimo y'Imana nko muri Amerika bisaba uburyo bwinshi, ariko business zirahari. Hari business nyinshi nga muri Amerika, no gusaba abantu bitinya no kwegera nk'abantu nk'amwe mukora ibintu vya media, nkuko jewe naje nga gukora interview namwe kandi twagushimye. Idea yiwanje mwamaze kuyimenya cyane. Hagize umuntu avuga ati ngomba gukora gusa business je yo kuzana indya gusa, ngomba kugura isoko, kuzana gusa indya zikora muri Afrika. Aje mukamukora interview, mucamubwira ati hari umuntu tuzi we yugura isoko, nimba wozo gukora business yo kuzana indya zivuye muri Afrika, zivuye uyu muntu mukoranye mwakorana neza. So ugasanga rero idea ziriko ziragirane, ziko ziraguka kandi imirimo kagenda neza. Ujya umuntu agakora ivyo akora ivyo byo kwindya muri Afrika canke azikura agashikiriza Alpha Africa muri aba ba supplier turangurira ko nivyo bakora. Mukora kubariye hari umu supplier supplying indya z'abanyafrika ni mu Mexico. Ni mu supplier w'indya z'abanyafrika. Baramaye namba yiwe ndavuga ati it's impossible. Narayaze nawe indya z'ikinyafrika. So nyimba mu Mexico ashobora kubikora, haba twebwe turabanyafrika. Turabushimiye. Izo ni impanuro nziza. Abapasteri, abakozi b'Imana ntimwitinye, ugurura amasoko kugira dufungure neza. Ego Pastor, murakoze cyane kuko muriko muratanga akarorero keza muri community, kuko mwamye mufasha muri vyinshi vy'amataxi n'ibindi. Mwavuga ati ntibigerera ngaha, utugomba tuzane n'indya rero sanganya ngabura ndema mu zituma umuntu azogira amagara meza. Ivyo rero ntawureka kubakeza. Tuvuye ngaho rero tugomba rero twinjire mu idonido tena. Umuryango wawe ufyakiye gute? Tuhere mu muryango ni umudambe. Bamaze kumva ati mutama Pasteri ubu iduka. Madame wanje bavyakiye gute kugira ngo n'abandi bibafashe? Madame knowledge komeye cyane. Madame wanje yavyakiriye neza. En fait imbere ko tubikora we discuss ndamuha idea, ndamubwira ari opportunity yabonetse. I think turashaka gufasha kuri community yacu iri kwaguka, it's getting big. Ka Phoenix na hantu heza kuko muji wacu ni umwe kandi twese tuje mu muji umwe. Ayandi ma state hariyo za Bilene, hariyo za Houston, hariyo za Dallas, hariyo za San Antonio, so abantu bari ahantu hatandukanye. Hako twenga muri Arizona, igisagara cacu kiri hamwe. We are all together. So since we are together, we need to have enough supplier. We need to have enough to the point umuntu aje agiye ku isoko kanaka
akagera ku ncarondera akakibura afise option yo kuvuga ati let me go check it to Alpha Fresh Food and see yuko afise ibifungwa nabuze aho nagiye. Let's say twebwe kugara nka saa 2 canke saa 3 aho handi bugara saa 1 asanze bugaye hari akaza kuri Alpha agasanga ari open. So munze yo korohereza community kugira bashobore kugirane kushobora gusuma neza ku mwanya abakora mu gatondo bashobora gusuma ku mugoroba abakora ku mugoroba bagasuma mu gatondo muri weekend bagasuma. So umuryango wabyakiriye neza subiye inyuma madame yabyakiriye neza ndambwira yuko tuzogerageza and hopefully tuzogera aho tugomba gushika neza cyane. Abavyeyi barabyakiriye neza. So right now everybody's so excited. Naje ngukora naje ndi gukubwira I'm so surprised. I'm so surprised kubera ibi byabaye. I have no idea. Challenge nini cyane igihugu cya Amerika n'abantu bari very safe. Challenge yabaye nini cyane ni kuronga documents. Kukoronga documents utazi office ujako, you know, but ukarondeza nyene buke. It was not easy, but thank God ibintu byose byaremeye. Nka food stamp license twayihawe in 3 weeks. Wow. Abandi bayihabwa in 6 months. Wow. So kwa tuguriye grand opening nico taturindiriye turonge food stamp license. Umva kwa gatandatu twese twaswipe. Bakunzi ba Dikobu TV uno munsi ni ikiganiro Nyagira tugiye mu karuhuko gatoyi turagarutse. Mutoni we bega mutoni amakuru y'imisi wowe utakiboneka nibi oya shareka ubutukorwa nitwo twantwaye mbe papa zawe ko witwenga n'amagi none wowe wibagiye ko genda umunyarusa kumugabo oya nawe ibyo nanjye sindabiyobewe kuva aho muri akanya papa zo ubu nta makuru nkifite hari ugomba uvuge yuko iyi nkuru shasha yirigura cana ko ngaha muri Phoenix Arizona atayusi yemwe ndayibariwe abanyafrika baba muri Amerika bahisemo kwibera muri Afrika kandi baba muri Amerika reka ibyo byobaho gute hari isoko karuhariwe yuguruwe mu ntara ya Arizona mu mujyi wa Phoenix. Iyo soko badandaza imfungurwa nyafrika uraje umbwire iyo soko irabereye wangu kandi uwayuguruye ni wa mupastori nyene muzi umwe yamafashe community y'abanyafrika uyuhe none wamuvuga izina oya shaka ko abantu bagenda bamwibonere kuri iyo soko none iyo soko yitwa gute basi yitwa Alpha Fresh Supermarket Store ariko naho uvuga Alpha Fresh Food bose barayizi yitwa Alpha rero iyo soko ni yambere nyene none iyo soko yaruguru izo kugurwa itariki 16 z'ukwa 12 uyu mwaka nyene w'2023 kandi ivyo birori bizotangura isaha 7 z'umuhingamo abatumire bahire nabo bazohagarikira ico gikorwa ni Pastor Theo umwe ayoboye isengero rya Hope of Life hamwe na Pastor William ayoboye Zose Glory Church. Yemwe ndumva nivyoroshe none birasaba invitation kuri uwo munsi wo kugurura abantu bose barahawe ikazi hazoba hari imfungurwa ziteguwe n'abahinga bamwe na mukejiko ibinyobwa na nyama choma kandi hazoba hari n'umuziki wa DJ Fire. Alpha ni yambere mutoni ibaze nawe ibyo dusanga muri Tanganyika byose byibereye muri iyo soko bamwe mwakuriye ku mazi ahubwo mutarashika muri Alpha Fresh Food mwaracerewe indyo zo muri East Africa zose Rwanda Tanzania Congo Burundi Kenya n'ahandi henshi niho zibarizwa hari ikinazi ikivunde rengarenga umusoma isombe parme oil ocra kaunga n'ibindi kandi ku bazosuma kuri urya munsi discount n'ibice 10% y'ivyo bazogura byose none iyo discount mugize gayemwe ntizohave bahombe oya reka izoba iryo rimwe gusa none ngatwe dukoresha GPS twohamenya gute Alpha Fresh Food iherereye kuri adresi kurikira 5 na Northern Monday y'isoko ya Domino's Pizza muri iyo plaza nyene adresi yuzuye ni 5 Western Northern Avenue Glendale Arizona 853 ubusarimwe Banyafrika muba muri Arizona nimusubire kuzimira muzimbwa muhiga ifugurwa nyafrika iture Alpha Fresh Food Supermarket Store.
bakunzi ba Dikobu TV nkuko twababwiye twari mu karuko gatoyi reka twongere tubagarukanire umutumire wanyu kugira ngo abandanye kubaganirira none nko ku bantu bipfuza guca mu makanda yawe nk'ivyo uri kurakora babikore ubaha impanuro izahe kugira ngo nabikindi gihe bavuga ati ibi bintu birashoboka reka twigire aho Mechack yaciye. In fact ico ni kibazo ciza mu community yacu tugiye kuba open first of all no kwizera yuko ico ntazi hari umuntu ashobora kuba kizi nkamubaza business y'isoko pretty much nanje nimba narayitanguje mfise umuntu yanyoboye mu nzira ntabwo abanga muri Arizona aba mu indi state afite isoko imaze almost 2 years ameze neza akora neza maze gutangura process narambwiye yuko nkeneye license iyi nini aranyereka kila kintu nije na use the application kubera ndatawuri Congereza but kumenya ati iyo application uzuza link yayo niyi ntago nanda bifise so kuba ngo mamagare abantu mamagare o ma office byafatigiye ariko kuba nyene yaramaze kubikora ubwa mbere akangwa gusi link canga uzuza very simple ibyo novuga nuko abantu boba open office idea ukayisharinga ukavuga ati jewe ngomba gukora ikintu kanaka na chahe nkuko je nagize idea kugura isoko nkayagisha umugenzi afise isoko aba muri Illinois akama idea nk'aba supplier ubufise barenga kuri 5 ntabona ari mfise aba supplier batandukanye ingia zitandukanye ama connection so ibintu byose birashoboka but you have to be open kuko n'umuntu wagiye ku bitaro imbere yuko doctor mukoraho akwiye kumubwira ati jewe doctor ngwayaha mvura yeah so doctor utamubwiye yuko ugwaye uko it's impossible kukuvura nkuko bikenewe but ico novuga gusaidia notanga nimba ufise idea ya business bring to the table shakuri public you trying iferinze ni sawa aba bose ubona bafise ama business abo se bakomeye ba Bill Gates yaraferinze Bill Gates baramufirinze aho yakora baramufirinze yari umukozi ararira akazi karaheze nkuriki aja mu rugo ateka umutwe none ko nize mfise ubwenge none ukora iki azana business yitwa nde Microsoft ubisi yose koresha iki Microsoft amaze kuyugurura ikampani ya mufirinze mubwira ati ngwize bakorane avuga ati no ubundigenge rukumva ubundigenge ba uravye iyo atamufiringa yari gukora iyo business exactly so hari n'ibindi bintu biba for a reason ba ivyo nobwira bene wacu abanyafrika babe open abantu baze baravugana kandi abantu barega kuba jealous umaze gukora ikintu menye yuko ndaguciye ko nanje hari ikintu wamfasha ntiyinyegeze mu gafuri ati oya ati ontwenga shakuri public shakuri public try gerageza uferinga irya mbere irya kabiri irya gatatu but believe you wawe idaferinze idapfuye uzashika ku byo ugomba gukora neza cyane pastor aho nyene ndakubaza uzanye ikibazo cha Bill Gates bituma numva ko abakunzi dukeneye kuronka umuco wundi wewe ndazi nawe waraciye mu makampuni kuki wiyumviriye uracakora muri ya makampuni canke ubu wavuze ati nanje ubungiye kwa nka Bill Gates ubundigenga gukora mu makampuni ni byo nshoboka kubera nta mwanya rumva umwanya wo kurunning a business no gukora mu makampuni umwanya nibishoboka but at the same time I always believe kwikorera ivyawe it give you nkaje nk'umukozi w'Imana it's a big challenge gukorera ama company ndani ngani kanisa it's a big challenge so umaze kuba ndi free gukora imirimo y'Imana nuko ari business na establishinze ishobora kurunninga igafasha umuryango and plus igafasha community so ico kintu yeah but at the same time twese we all can do business there's a lot of business everybody ikindi guca business kandi abantu bamenye yuko gukora business yari yo yose hari abantu mura badanaza ice cream ice cream imwe gusunika yeah kandi umuntu akabaho
So nimba ugashaka kudanza ice cream akabaho, habari business isumba ice cream. Nawe wikora. Irashoboka. Neza cyane. Ego murakoze cyane Pastor. Hama nagomba udufashe canke ufasha abantu bacu abakunzi bacu badukurikirana kuri Karibu TV mbe ku muntu ashobora kubavuga ati jewe mba mu kindi gisagara. Mugabo ndakunda indya ziri muri Alpha. Mbe murashobora kuzirungika. Bo baronka gute? Ico gikorwa no mushobora kugikora. En fait hari umuntu yamaze kunyandikira. Hari umuntu yamaze kunyandikira. Yambwiye yuko agomba yuko ndungika iki isamaki. Wow. Namubwiye yuko kurunka isamaki bisaba yuko nuri ku muzigo munini. Ukagenda like 24 hours express. So but niyo niko turavuga nyene. How umuntu yo bari muri state agasaba guhinga zo muri Alpha. Why bagi abantu baba hariya batokugura isoko hajya hano. Urumva? Yugura isoko hajya hano anyuma aba supplier atubatswe. Jewe aba supplier mfise uko navuze nabahawe n'abantu. Nawe yugura isoko hariya aba supplier turamuha. Wow. Hajya nyene mi state arimo. Abantu baze gusumira hajya nyene. Abantu bayinga z'ikinyafrika. It's possible. Turagushimiye mugabo nk'ubu none bataraboneka. Woshobora kuzirungika. Amavuze ati jewe shipping ndirihira mugabo inyara zikeneye. Turashobora kurungika indya zitameze zitari frozen. Kaunga, ikivunde, ikinazi, turafise icyayi cyo mu Burundi, turafise ubuyi bwo muri irya SSB turayifise. Ibintu bitari frozen twobirungika. Indaga twoze shipping. Eza cyane kubagomba gushika ku munsi wa gatandatu kuko numvise niho hari grand opening nimero bo telefone mu gihe bozimira zo bizahe inimero za fasta ni nimero ziwanje ni 6 2 4 7 2 5 5 4 ubusa kila muntu arahawe ikaze. Murakoze bakunzi ba Karibu TV akaryoshe ntigahora mwitama. Tuzosubira ikindi gihe kubazanira umutumire wanyu. Nawe ufise business turaguhaye ikaze kugira ngo tumenyeshe ibikorwa vyawe. Yakubwiye ngo ntiwitinye tangura kuko birashoboka. Bye bye.